icyo twakora ubwa mbere ni uko tuba abantu bazima, abantu b'ubuntu. Erega umuntu urashobora kumubona, mu Kirundi bakunda kuvuga ngo umuntu yarapfuye agenda. Urashobora kumubona agenda mu gatara umuntu, umuzirikanyi wiwe udakora. None umuntu atagira umuzirikanyi, ndabivuge mu Gifaransa, umuntu atagira conscience, yoba umuntu gute? Dutegereza kugira umuzirikanyi ubona, nico cyambere gikorwa kihari. Umuzirikanyi ubona rero nico gikomeye cyane kugira ngo igihugu gitere imbere. Nimwiyumvire nk'umuntu yiga kaminuza, azi yuko yarihiwe amahera na leta ikamuziganyamwe amahera menshi cyane, ahejeje kuminuza agacaja guteza imbere abatamwigishije. Uwo muntu aba afise umuzirikanyi ubona. Aha mwogenda aho hakurya Buraya, abadogitere bose dufise mu buganga bamwe baminuje ubasanga bibereye mu Bufaransa. Ukazubona umurundi yuriye indege agahitana $2 yarafise akaja kwivuza mu Bufaransa kuri wa murundi nyene. None uwo muntu adashobora kwibuka iyo yavuye, ubwo abafise umuzirikanyi ubona. Ubundi nawe yavuga ngo ari inanase, akaza akaronda gatangire mu gisata nyene cy'ubuvuzi, akavuga ngo agiye kuvura bene gihugu, akabakorera amasaha 4 ayandi anagacaja mu biro vyiwe. Ndetse mbere hakaba n'abagwayi abwira ngo tuze guhurira kuri kabine iwanje ku mugoroba. Yari yize kugira ngo afasha abo bene gihugu, mugabo agaca bahenda ko ariko arabakorera, agacaja kwikorera ivyiwe, akabatesheje. Babandi muri bwagwaruka baminuje bari guca gukora aho nyene, nawe agacaja gukora ivyiwe biteza imbere igihugu. Mugaca ashaka kwatambikiza hose, akemera gukorera leta, gukorera bene gihugu, abahenda, agaca yongera agaca kwikorera ivyiwe. Mwene abavyita n'umunwa w'inkunda vyose, nabo bavuga ngo uhonyinja.